Kuvuga ngo jewe honyine ngiye kwico kintu mvuze yego jewe maze kugisubira muri G5 sabwo nasanze ya Beri burya nari naketse canke twaketse ko yanyirukanye ukuntu wibaza yuko yoba yakwirukanye ntabwo byari ibyo none ni gute cyagenda kubitangurana n'undi muntu mushasha kandi wari wamuciye amafaranga menshi nivyo nari nkivuga ni kuko n'uwo myanzuro yatumye utekereza yuko yakwirukanye kubera iyo myanzuro mu guhindura iyo system atakugishije inama kubya ati Justin Jeff idea yiki atangure kwiyumvira undi muntu wenda atangure kwiyumvira undi muntu yokoresha wowe byananiranye okay sawa ico kintu uvuze ndacumva yego so Abeli condition yagiyemwo novuga niyi mucama kuburo birumvikana kiragiro Nabire nta contract yarafise yarafise uburenganzira bwo gukugwa mu nzira ubu wanzaniye kundi muntu niho rero vyombabaza nuko ubu vyombabaza ariko kiriya gihe impamvu za kuvyo kuko ufise contrat bo warasinye mu bisa mbire kiriya gihe ni kuvuga ngo jewe nagenda gukora ikiraka urumva ni nkuko nagenda nava kwa Abeli nkagenda no gukora ibindi biraka hanze medekaniza ko mumeze fresh genda meze neza bimwe by'ugwego ruri hejuru sana nko kubona ngade ngo ni ubwo ruri hejuru sana yesa batese kamera nani mic koko nakwa rofa sana Jeni byo nangaza kiretse bitangajije ubu jera guzaseka video arazi ko ndumuzazi arazi ko nikijuje arazi ko atashiro nzokwigera nishikako so by the way Nabire umeze neza nishikanako okay baranabizi ko nikirundi ntakizi neza kora cyagendo nagiye gukora ari aboruma yani mu rugombo cha wa murozi barambwiye ati wampeti baduza kurunuze barambwiye ati ngo Stone nta kirunduzi ngo genda uzokwige kwanza ugende kumenyesha yani no kuba umunyamakuru ubabwiye ko je ndi umunyamakuru ninde uyu ni sutwa chawa kugirite muri ibi bintu kubera ko nkene amafaranga ariko murankunda cyo zicoca nko kumyenda bakonda so kujyama n'ivya twese kuramuka n'uburu bw'Imana kwa bwabona ubw'Imana rero ndi kumwe na Nabire umugabo acyubwenge sana gusa rero atazi gufata imyanzuro bahora bagenda bamucunagiza ko ngende bamushatse wakubwiye ati ngo amafaranga ahari je ndayubahereza nyene nk'ibisanzwe uyu munsi Nabire asuye muri GFIC cyane Nabire ni sano no muri GFIC yani fresh ibintu bimeze neza cyane Ishacho ni chimviro ciza sana kandi umunsi tugiye gukora igiganiro yani gitandukanye cyane ntago bari butubone mu maso tugiye gutanga umugongo wonyene muta dufatira inyuma gushiganiro cyose kizaguhera ni mama areka ivyo bintu none batuze oya je nshaka ko ngaragara awushagaye nawe wo risingo rushagaragara kurinde muta shaka kugaragara oya twagiye so Nabire Abeli amaze kwirukana incuro zibiri amaze kugorokana incuro zibiri izo bintu bizokomeza gushika ryari bizokomeza kubera ko dukundana buriya hano ari urukundo ntirwigera ruhagarara ego wenda ibintu bihuza abantu birashobora guhagarara ariko urukundo rukagumaho rero ikintu kica gisubira kunga abantu rwa urukundo ruca rusumba imbaraga bya bintu abantu bahuriramo ubwo bisigura kandi nejo kandi biramutse bishitse nyine ukirukanwa uzusubira kandi ugarukanwa kubera ko urukundo ruba rusanzwe ruhari cyane buriya je na Abeli turakundana cyane je ndamukunda sana arabizi nawe arankunda cyane ndabizi so ni kwa kundi donc atabihora vyade none Nabire na abantu urugero uhura nabo canke wowe wageze kumenya babagenzi bawe mutakiri kumwe kandi imbere mwari musa nkaho mengo mwarakundana kibobo mutakomezanije ariko Abeli muri mwanya agarutse yani ugenda agaruka kandi buri munsi ni wakwirukana si wowe umwikura ni kuvuga ngo hariho ubugenzi rara ari ubugenzi safi mzee zari kuboko mo unaenda urashitse sasa na mani tuzosubira mwakoze Imana bazigame tuzosubira bro kuvuga ni Abeli ndiko namushaka k'amafaranga nari gushira amafaranga imbere kuruta ibikogwa ariko jewe shira ibikogwa imbere kuruta amafaranga niyo mpamvu haguma rya jambo rivuga nti ubikora neza aguma anyishimira anyishimira kubera iki kubera ibikogwa none ubikora neza ni gute yahisemwo kukwikura kandi wari usanzwe ubikora neza rero nico kibazo kubera ko nimba okay it's luck urabona nka jewe yani Stone na Justin tumara imyaka myinshi wende impamvu si kubera ko turabera cyo tubizigera ngo ni dutawu ngo dutahura na everyday
ariho n'igihe kinini sana bishikanye n'dutahurane ariko turasubira nibwo rero kubera iki rero ni kubera ko ni wowe ufise ibintu vyawe ukora wena nkaza gushigikiramwo neza naje ibintu vyanje nkora ukazuka bishigikiramwo neza ariko rero ni Abel kubera iki n'abasanzwe wazi neza yuko ubikora neza hama gacazana akakurutisha umuntu uruta cyane nko kujya kubora je nkujya umuntu akoze ngo iyi movie iriko ni yagute kuri nukuwe ukuri ni ukuwe kandi bisaba ngo murakundana kandi azi neza gukora neza agaca afata agakwirukana agacaza n'undi muntu afise ubwonko buri hasi yo kubyiwa kubera ivyo n'abafana barayibona mu makomantere ashibe ngo sha warahinduye umwanditsi sha warahinduye ibi nibi ubwo rukundo rubiztwo yani biramize gutoya tuzosubira mute Imana ibazigame cyane kandi murakoze cyane kandi byari bizasanagura namwe ego ubwo rukundo n'urukundo nyabaki go gusuzuguza umuntu ni kuvuga ngo jewe honyine ngiye kwico kintu mvuze jewe maze kugisubira muri G5 sabwo nasanze Abel burya nari naketse canke twaketse ko yanyirukanye ahubwo Abel ni hari yanyirukanye ni kuvuga ngo Abel yashatse hari ukuntu yashatse kuja muri systeme akosora ibintu urumva Abel hari ukuntu igihe cyose twari dukoranye Abel nta contrat nari mfise muri G5 urumva naragenda nkakora ikirakio filme duhejeje pap nkabandanya asubiye gushaka ikindi gikorwa kamamagara ikirako rero Abel kuntu yagiye organize ibintu maze ko organize ibintu araraba umudirector yosinyisha kugira ngo abo mu G5 urumva niho handi rero kandi kugerageza si bibi burya kugerageza ni vyiza ukabarasinga kuko ukoranye n'umuntu wowe byari vyazi ndindira sindaheza ndindira nta buryo yarafise buhagije uburyo yoca hera nawe sindaheza buriya nabire uretse gatatu twiye kwaza gucanga abafansi sije wakivuze neza ati ni ngo ukuntu wibaza yuko biba yakwirukanye ntabwo byari ivyo none ni gute cyagenda kubitangurana n'undi muntu mushasha kandi wari wamuciye amafaranga menshi nivyo nari nkivuga rero nivyo nari nkivuga ni kuvuga ngo Abel reka tuvyite nko kugerageza kuko urabona mukoranye igihe n'umuntu si kuvuga ko adashobora kuba hari abantu bamurenze uriko urumva ashobora kuba ari umuntu abandi bantu bamurenze kandi ikindi naco mu industry urayizi man hari abantu bagenda binjira umuntu ibana Abel ure mutu hivi na hivi bana ibi nagukorera wapi je ndashobora gushirira ku gwego unaona Abel akavuga ati let me try sawa akagerageza akavuga ati no muntu ariko ambwira ibi bintu reka ngerageze urumva bakuzi basenga media iyi Vox mubone nyuma yacu mu nyuma yani vuba cyane yani senga media so dufite yani ruzoye umuduga wacu ku buryo nibigano byinshi turabikora inyuma y'imiduga niyo mpamvu tubaye kwa tutagira iki yani twigibutse yani boje n'ibyo kwivyimbisha yani nk'isanzwe niko komeza rero niho wacaba kwa kundi kuvuga ati uyu muntu akazambwira kandi urabizi umuntu akumvise ati bijya bintu uri kurakora bijya bintu uri kurakora je ndashobora kurenza hajya kacuvuga ati why not reka ngerageze ubushobozi kujya yagerageje ubushobozi bwanje niko yogerageza ubushobozi bw'ubundi acaragerageza ubushobozi bw'ubundi sivyo ariko abikora atakubwiye abikora abaguciye inyuma sivyo sawa rero reka ndabigirire mu ubu buryo je novuga ko systeme yakoresheje ari systeme ya bien kuko iyo aza kugerageza akaca asanga ujya muntu azanye rindira akaca asanga ujya muntu azanye basenga media juste n'umuhanga sana arashobora gutuma umuntu mubi mubona nka mwiza umuntu mwiza ukamubona mubi reka kunjaniranya umuhanga sana mu gusobanura iyazana ujya muntu akacaza abwira revya bya biboro ikibazo gihari ni ikinya ni kuko n'uwo myanzuro yatumye utekereza yuko yakwirukanye kubera iyo myanzuro mu guhindura iyo systeme atakugishije inama kubya ati yani juste Jeff say idea yikinya atangure kwiyumvira undi muntu wenda atangure kwiyumvira undi muntu yokoresha wowe byananiranye sawa ico kintu uvuze ndacuma so Abel condition yagiyemwo novuga niyi niyo kuvuga nti juste sino mutakaza nanone ariko reka manze ngerageze ibi bintu uyu muntu akambwiye manze nawe manze ndamugerageze ariko juste nawe abe ari apart uriko urumva rero twe nk'umwana w'umuntu hari ukuntu dutekerereza ku bintu tutazi bivanye n'ikintu kije none ngoja wait reka kunjaniranya none wewe gashaho ni gute wobimbwira Jose turi kumwe ngaha sije je dufata business zitandukanye tuvuze nti yani tuzagurira ahantu kanaka me ibisi twinjiyemo imwe iruzuye bisabye uko uwundi arindiriye iri inyuma cyengenda nkaca mindura gahunda maze gushika ari imbere wowe tutari kumwe wowe utajini wazia nini
ivyo cyumviro ega buye kugira ngo umuntu yumvirira umuntu abari impamvu ni kadondura yani kibaga cyatumye umuntu abasha gutegeka kintu hari ibintu biba byishijemo uwo muntu abatazi oya wavuze ni muri abagenzi kandi murakundana ni gute rero ivyo byose vyopangwa behind you hama then ugacugaruka kumbira ngo impamvu rero vyopangwa urazi nk'ubu une aramutse azaniye kundi muntu vyombabaza kubera ko ubu fise kontra ndumugifaisi urantahura vyombabaza ariko kiriya gihe nta kontra nari fise numva narirebanga ni kuvuga ngo yarafise 1000 mois yo kukwirukana kunyirukana gufata ikindi gikogwa tahura kino kintu ikindi gikogwa kagihundi muntu mucama kuburo birumvikana kiriya rero Nabire nta contract yarafise uburenganzira yo gukugwa mu nzira cyangwa bagashiraho uwundi muntu ariko right now ubu nta muntu bomuzanira ko hejuru kuko oyani muri kontra wenda mufise iboro mwarahurijeko suko bimeze no ya ubu wanzaniye kundi muntu niho rero vyombabaza nuko ubu vyombabaza ariko kiriya gihe impamvu kiriya gihe kuko ufise kontra uba warasinye mu bisa mbire kiriya gihe ni kuvuga ngo jewe nagenda gukora ikiraka urumva ni nkuko nagenda nava kwa Beri nkagenda no gukora ibindi biraka hanze nawe ya Beri kubera ntari umu director nyene permanent yarafise kuvuga nti kino gikogwa reka ndagihundi mu director ngerageze niko kwa kugerageza kandi guhindura kugerageza ni ikintu ciza ariko nkuba bimuzanye akamuzanirako ubu birumvikana n'abantu bonshingira intahe bakavuga ati vraiment papa wakoze ikosa ariko kiriya gihe mzee akosa warufise ubu ni kubibonye nakimbo kiriya gihe narikosa nigeze so by the way save the yani okay same blood kubiki same blood mwayihagaritse ubwo bisigura cyane kandi muhagarikira n'ahantu bitanasa nkaho umengo ugiye no kunarangira ubwo rero twitege ko na film ubuyobe naho nyene twitege ko izohagaragara nyene from some reason ata mpamvu nimwe same blood ndabitange ku muco impamvu yahagaze twari twaravuze ko tuzobimenyesha kuri irya cano icako ariko kubera ibintu by'umwanya niki ntabwo arabahanga nyene bo gukora ibintu biri update nka senga media ni kuvuga ngo same blood twari dufise ama episode ahagije twari dufise ama episode ahagije ni kuvuga yari guherera kuri 10 episode ariko cha tugira ikibazo disque dire yarimwe ama image irononekara ivyo ni ibintu bibaho ikijana na ya ma image ya ma episode ane twari dusigaje muri stock that's why rero turiko turiyingunganya ubundi buryo bwo gusubiramwo ya image twatakaza canke nimba twokongereza n'ayandi nivyo turi mu myiteguro yayo ishobora kugaruka keshi sometimes ari abantu benshi barabibaza mbega ni FTV ni ya Justin Nabil canke Nabil akora just like nko nyine akora nk'ibiraka nko nyine yakorana na Nabil nibiraka nabwo ari wanje none se ico kibazo nimba carabaye nyene TV yaratawe ico kibazo kuvuga ati rero ni ivyo bintu bibaho kuko nyine mu mafilme nyine ivyo birabaho ari n'abantu usanga nyine bagiva gushutinga amajwi aratakaye bagasubira muri Nuzembega nyene ivyo bintu rero wewe yarabashije kubitahura harabayeho kugorana ariko harageze igihe dutahurana twaravyumvikanye ko tubirimwo turashobora usibye ko harimo n'umukinyi sije ko harimo n'umukinyi yagize ikibazo acahura n'ingwara bica biba ngombwa ko tugira iki turindira manzakire ubwo umukinyi nakira turashoboye guca tuja mu byo gusubiramo amasene abantu bakazoyibona okay gusa ikibazo cabe kuri same blood nizere ko kuri film ubuyobe yo itazohagarara for no reason film ubuyobe nizohagarara film ubuyobe izokomeza bayibona kandi shimire nujya mu mama wa FTV yanyizeye kambona mu bushobozi akavuga ati muhungu wanje reka ndaguhikira akawitagatira ndagushimira cyane muvyeyi wanje nyene ubwo rero nk'ibisanzwe rero nti mbega ubunya ko uri muri contract na Abel Ndowayo ntabwo bizobangamira imirimo yo muri FTV oya kontra yanje ya G5 nabwo imbuza gukora handi cyangwa gukora ibindi biraka oya ndemerewe gukora handi cyangwa gukora ibindi biraka n'abandi mwifuza gukora ibiraka karibu kandi n'ikindi naco twe nka G5 turashobora kuza twese bivanye n'ibiganiro twayazi ivyuma cameraman direct abakinyi na boss wacu Abel Ndowayo tukamumanura tukaza tukagukorera filme tukayigushikiriza none amafaranga wasinye muri yo contract arimo no kuyipromotinga G5 birimwo umva G5 ubu utarayimenye kwanza barayizi bo umuntu atazi Abel bari barayibagiye kubera ko ya system bagiye guhindura none he kibazo rero kiringa nimba barafasha bagahindura yo system yo guhindura umu director ni kubera ki muri rya inkuru nukuhe
Ornella ukuri nukuhe Ornella Mutoni atayibonetsemwo okay wose of course we ntabwo wari urimo nyene nk'ibisanzwe reka dushiye kuri Ornella Mutoni kuko Ornella Mutoni muri ya JFIC 60% nabiwe Ornella Mutoni yego none we nawe ukuriwe ku giti cyawe bimeze gute ko Ornella Mutoni muri Save the Date mwari muri kumwe niwe director wa Save the Date bisigura ati nyene waramwokifye cyane ku buryo aburira umwanya wa ukuri nukuhe Ornella Mutoni ni kuvuga ngo je nk'umu director afise contrat yanje afise ibiganiro nganira nawe afise n'ibindi biganiro hari abandi bakinyi wabonye asinyishije afise n'ibiganiro aganira n'abakinyi je rero kuri Ornella Mutoni ni umukinyi n'umubosi ivyo numva nta kintu sindabize ko pe ariko kameme yakugarukanye wera akorana na Ornella Mutoni tuzegeze yuko nawe nyene wenda mu gikorwa mu gihe uzotangurana nawe cege muzovugurura ukuri nuko baravanye ivyo bintu ivyo baravanye no kuvuga ngo kumugarura bya Ornella Mutoni na Abel ivi ni kuri ze swali iba nabwo kuri bibaza ni kwego kira muntu wese ari kugutekereza gukora film icumviro cyo cyambere kiza ari Ornella Mutoni sindabizi nabire Save the Date urumva aho yayo niwi wose yani pardon reka Same Blood ayirimwo ubuyobe ayirimwo sivyo ijoro ryo kuwa gatandatu ari muri mimimireye muri inama none kubera ko uratekereza ni kubera ko abantu bose igitekerezo cyose bashiramwo Ornella Mutoni ariko kuri nukuhe nayibonekemo ivyo biba bisobanurike kandi bisa nkaho umengo ni imanga the craziness zaki zose yarazikora muri nozeye ako kantu rero uziko nigera nakiyumvira aho yaje mwamufata afana bandi yuko ari bigugu cyane gusa rero gusa nibo bashobora kuba bazi ingene baganira nta wumenya ashobora kuba Ornella Mutoni yahuye bakuru kuri nukuru ugasanga yahuye n'ikibazo sasa rero nabire je urabiko sasa ndi nikijeje sivye ariko bo usanga mu ibiganiro bitandukanye ngira abandi babitwaramo ugasanga navyibagiye gukora ya systeme gusto bivuga yakanyamerika sasa rero nagomba kubaza ikintu niki kiganiro yani niki kibazo nakabaye nakubajije nta kubajije ucibaze ucishura kuba nishimiye gusubira gukorana na G5 niwabimbaje ndabyishimiye cyane nta kibazo jako kaboro ko butira kanyamerika nizo kinatangure muri GFS ni sawa hamemweze neza okay nari nakibagire ga bavuze byinshi man bavuze byinshi rero bavuga n'ubunyero kwibagira biba muri byinshi niyo bisanzwe bihari so ijambo rimwe ryo hindura ubuzima bw'umukunzi wa Senga Media kuvuga ngo ijambo rimwe no ryo hindura ubuzima kunda umukunzi wawe ukunde n'umwansi wawe kubera ko umukunzi afite uruhara runini mu buzima bwawe n'umwansi wawe nawe afite uruhara runini mu buzima bwawe bose urabakeneye umukunzi akuzanira novuga ngo ikintu ciza ariko umwansi kiza ari nka kibi ariko kikakubera icibwa urumva kandi dukenera byose bro kuryamana ivya twese kuramukana ubuntu bw'Imana bw'abuntu bw'Imana twakumana director best writing story Justin Nabil nyene muco bukora subscribe nyene kuri JFIC nk'ibisanzwe nyene nubwo bisa nkaho kwa ni Abel Nduwayo ariho na JFIC Media nyene mukore nuzeye jewe bwe nawe ubwo bisa nkaho mengo nyene ibintu nk'ivyo onya kuri FTV kora subscribers kuri Justin Kabasa dukore subscribers nk'ibisanzwe Senga Media aho mwarayikoze ndanabizi so murakozwe mu by'ugwego ruri hejuru peace